elle a déjà changé tout. Voilà. Rega nanje ndabibona. Rero jewe nshaka kumenya aho biriko birava kubera ko uvuze elle a changé. Niwe watanguye kubona ko yahindutse. Nje nibuka nigiye twariko twakora ikiganiro je ndiko ndavuga ko mvuye ku kazi. No wa muntu wa mbere wamushigikira wawe wemeza ko yahindutse. Impinduka yiwe kubera iki ari we muntu wa mbere warayibonye. Mbo kuzeno ikintu no kubarira kwanza mu kugira uzobone ko umuntu yahindutse. Ica mbere ico hari gihe usanga umuri hafi. Rero umuri hafi urashobora kuyaga nawe. Rega biko biraza ariko banyemera ko umuri hafi. Ukamwitaho gusa Princia ni umwana mwiza ni umwana voilà kintu numva no vuga gushika zisa ubanza kumuba hafi umuntu kugira ubone ko yahindutse hamukamwitaho ukamugirira soin ibintu nyene bimeze neza sivyo none Ok bakunzi ba INYISHU media ndabaramukije kandi bivanye naho muri bonjour bon après-midi cyangwa bonsoir biravana naho muri yene ubu unyansigaye mvuze igifaransa cinshina ndabizi igifaransa nico ciwawe moi aussi je vais bien no bon nikirundi ncasanga ngoma mvuga ngo cinsi igifaransa we basi kuva aho viriye ku kazi ugarutse nyuma wagiye gukorera mu ntara wari muri rirare ni wari wagiye gukorera nabonye wotse inyama ndavuga kuza ubuzima bwase kwe birashika bro birashika bano ubuzima uri umuhungu nta kwicara aha byanse cufata hanze nico gituma nyene urabona ubuzima bwose dutegezwa kububamwe none wewe bijya ntavyo gukora nta akazi kabuze so ego kuvuga ngo je ngo nosuzugura kazi ni kazi akazi n'akazi ubonye akazi kakwinziriza $, kakwinziriza amafaranga yiwawe si yaci kazi nimbara kuyori gufata igipawa ko wita tegeye nkino mu Burundi wacu kera twari dufise ishiramwe rya setemo babonye umukozi wa setemo bavugura ukora mu mwavu kumbe unajipatia $, yako natia hapa mu mikono franga ni franga haya je naragushigikira kuko ni mugambi yo kwiteza imbere gukora kwiteza imbere je naragushigikira cyane cause mwazi ndagutera inkuru ntare babona abantu benshi bakora mu bucafu nibo binjiza amahera menshi kurusha abantu bakora basa neza warubizi abantu bakora mu bucafu nakazi k'ubucafu kabaho kubera akazi kakwinziza $, kabara akazi nta kazi k'ubucafu kubera akazi kose uracafuka twege nubone twirwa ngaho imbere za mikro n'amakamera ngaha anye hari aho tugera tugacafuka urazi gituma mvuze akazi k'ubucafu abazi nka bajya bakora vidage y'amatoilette bajya barinjiza amahera menshi kandi nabakozi ba system nabone ariko specialement bajya bakora vidage y'amatoilette bajya barinjiza amahera ateye ubwoba kandi bakora mu myanda amahera ateye ubwoba rero je nshaka kumenya kuze uvuye uno munsi ntugarutse ku kazi ariko uvuze ati jewe nta kuntu na undi mutumire wa mbere nangura gukoresha ikiganiro nawe tetari intare gute wavyumviriye gute kugira urazi intare burya ngira ngo abona ko na je nitonda hano ku isi hari byinshi gusa muri byinshi biri ku isi ntare nabonye uragatangaza nico gituma nshaka ko ndagukoresha ikiganiro cheka shaje ndagatangaza ngira ni Imana hariya urazi gituma nawe uragatangaza ndakwite mu Congereza sharpshooter uyu umuntu arabira kure agaca ebana akanenga kagema nukuri wango je urazi none ivyo bishatse gusigura umuntu yaje arondera boss ugaca umwizirira wenyene na boss akamwibagira je sindavyumva ahubwo urakaze umuntu yaje arondera boss ni none wibaza ko naretse akazi ncandagaga no kukurikirana ibikorwa inga biko biragenda narabonye ijya video muri kumwe na Princia yaje arondera boss bahebi yake ariko unya nkaba mbona waramwiziriye umwana asigaye aremvye kuze gice kintu simbona nani cyo fise no kikuvuga no kimvuga ko cankwe ukivuga kuri ntuzeye kuri ivyo nyene vyiwaye urumva ntare icyatumye ndakwicarika ngaha anye jewe nshaka kumenya nihe migenderanire mufitanye na Princia kugeza kuri uno mwana so Princia ni umukorege wanje nyene turakora
turakora akazi nyene bibi neza nyene nta birebi bo kuva mvuye ku kazi nasanze n'ibintu byinshi byamaze guhinduka Princia asigaye yitonda cyangwa no kubera azi ko afise umuntu bari kumwe ngaha amukontrola birenze kubera babiyakurazi ko ari ya mu kazi reka ndagusavye reka urusaku oyaha bakunze yishumeze bakunda kumbwira ko je ndi umunyarusaku gusa ariko ibintu nsanze nsanze ari ibindi bintu so Princia je kintu nokubarira kuri Princia n'umwana mwiza Princia n'umwana yitonda waramuhaye indero je ndi umuvyeyi wiwe yarayivuka vraiment elle a vraiment totalement changé yarayivukanye none warigeze kumubona Princia ari gitande ivyangirira ngaha muri biro ntavyo yabo none imba yarabikugiriye byaraheze yaragusavye ikigongwe birahera yarasavye ikigongwe il a changé bon yarahindutse kubera ko hari elle a déjà changé tout voilà reka nanje ndabibona rero jewe rero nshaka kumenya aho biriko birava kubera ko uvuze elle a changé niwe watanguye kubona ko yahindutse nje nibuka nigiye twariko twakora ikiganiro je ndiko ndavuga ko mvuye ku kazi niwe wa muntu wa mbere wamushigikira wawe wemeza ko yahindutse impinduka yiwe kubera ko ari we muntu wa mbere warayibonye mbo kuzeno ikintu no kubarira kwanza mu kugira uzobone ko umuntu yahindutse ica mbere ico hari gihe usanga umuri hafi rero umuri hafi urashobora kuyaga nawe rega biko biraza ariko banyemerera ko umuri hafi ukamwitaho gusa Princia n'umwana mwiza n'umwana voilà kintu numva novuga gushika zisa ubanza kumuba hafi umuntu kugira ubone ko yahindutse mukamwitaho ukamugirira soin ibintu nyene bimeze neza sivyo none nivyo nyene uko akorera Princia ukamushira muri mood ya musique oya hari ukuntu mwe mufata ibi muri mood ya musique gute je muririmbye oya no bazi gituma nabonye n'ibintu by'amadanse ibiki ndazi Princia nshaka kumenya imigenderanire nyamukuru kubera ko ce n'est pas normal siko navisize biri cyangwa muri izindwi zingaye maze ntakora nibiki byashitse bo je Princia nyimba mwarabonye ijya video ndazi yarapostinze video baratuma je kwanza sinayinzi no kuno bayifashe ijya video urumva je na Princia ari kuntu uko kuntu nyene ariko bakunze bayishumeza ngira ngo unya nta rusaku rurerure ndiko ndagira shaka kumenya uko kuntu bro hari ukuntu ambo we ntibikuraba twe tuba turi mu kazi nyene kiwacu nta birebire muri make nta birebire kajya nakazi mariko murakora kajya nakazi tuba turi mu kazi kiwacu nta birebire muri mu kazi mugatamba muziki muri mu kazi erega ndafise ifoto nuko telefone iri mu ndafise ifoto ndaza kwishira kuri page yanje no munsi ntare abakunzi banyishumeza muze kuraba muri tresere umviriza dangereusement sere niko bavuga bwa mu gifaransa dangereusement sere niko mwari urumva mwari mufatanye ku buryo n'isazi tari guca hagati ya nawe rero sha je ndumva rero mwebwe rero muratanguye ibintu byanyu basi tuke gushikuza itubarire ihangiro basi mwebwe basi mubona mwifuza iki basi mu bisanzwe sinze ndareka kumuvugisha turi ku kazi nze ndamuja kure turi mu kazi oya bon umwanya w'akazi ni w'akazi kandi icyo nzi cyo relation ntizishobora kubuza akazi iyo ni vie privée y'umuntu ashobora kuba mu rukundo cyangwa n'urubemwo gusa félicitations kubona warashoboye kuganya umukobwa nka Princia kandi ugashobora kumuhindura sawa urakoze félicitations kuba office Princia ni umwana mwiza aratovye avyemera ntare ko atovye ujya mwana je sinzi genda umwibarize kato je sinzi ni wanzanye imbere za kamera bimeze uko oya ntare oya bon nakuzanye imbere ya kamera kugira ngo tubwire bwira abakunzi banyishumeza bagicu babwiye basi kuri Princia rega gumudushiza urudusiga muri suspense bya Princia tuvyihoze ndagusaba tuvyihoze so Beni oya basi basi abindabare abakunzi banyishumeza ndabakunda cyane na Princia yamukunda numukorege ndamukunda umukorege korana mu kazi none urazi ko hari ico kintu nje menya impamvu coba carabaye ikiva yaguhoye ikirukundo Beni zimya kamera ivyo nivyo ugaruka oya urazi gituma ndabigarukanye umviriza nta kuntu mwere kuguhana kwanza ntimwagwanye warakubiswe bakunze yishumije nza nabona narakubitwa akandi akavyemera ntare Iva yaguhoye ikirukuri nta kuntu umukobwa yamudraze wowe uja kumurondera umwereke yuko Iva yihenze
jewe nakubariye jewe nyimba iva vya iva vyaraheze Canke n'ubu abakunzi ba nyinshi media barabonye iva yarandenganije n'ubundi yakurenganije man jense msanga ahubwo nawe wagiye kubavumbura kubera ubifisemwo jalousie wari wabishizemo inzigo kubera abakunzi ba nyinshi media tuvyumve neza ubu unya iva barashwanye nyuma yo gushwana kwa iva haheze indwi zibiri tuje tubona ntare na Princia batangwa gutwereka mviza ndakubariye ikintu kimwe uvuze jalousie je nta jalousie mfise nkuko mbona je ngaha aye ndi umuhungu mwiza ndi bogare urumva je ndi bogare kandi sikuvuga ngo je ndije ndavyivugiye hari benshi barabimbarira bro ko bogare vraiment urumva nico gituma je sinoja ngo kumugirira jalousie iva no je kwanza je ndi umuntu wa mbere mbonye umuntu aba ari mu rukundo n'undi muntu je nda respect urukundo rw'iwabo sinkunda nuko ndabijamwe kubera ko je ndazi uwiwanje nubwo aba ari buraya azoza ndondera je urumva kandi nyimba uwiwanje ari umufise azonzira tu urumva yarakuziye bakozi ndiko turavuga uwiwanje nyimba ari wewe wizeye wewe ntazo buwiwawe kubera azogarukira kanza kandi akaba uwiwanje urumva rero nta birebire ivyo bintu no bivuga ko Beni nizimirize kamera yiwe ikiganiro kigarukire ngaha bakunzi ba Yesu meza ndabashimira turabashimiye cyane